Radio Ijwi ry'Amerika. Ijwi ry'Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza c'amakuru West Akaburungu, radio yacu voa.akaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi b'iradio Ijwi ry'Amerika, muri kumwe na Frederica Nkundikije. Ikaze mwese mu kiganiro Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura. Ndi hano Kampala Uganda. Ndi mu gisagara cya Bujumbura. Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Muri Reta ya Colorado, Reta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, urararitswe buri munsi saa 10. Ikiganiro Murisanga. Mu kiganiro cy'uyu munsi twabatumiriye Abarundi babiri bari mu bagize uruhara mu gushinga no gutanguza umurwi Bavuza Ingoma muri Reta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntumbero yo kwigisha urwaruka rw'Abarundi bavukira muri Amerika hamwe n'Abarundi bimukiye muri Amerika akaranga, imico hamwe n'ururimi rw'Ikirundi. Uyu murwi n'umurwi ukomeye cyane gose wahawe n'Akaryo ko kuvuza ingoma mw'isinema yabaye kirangiranwa muri Reta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Black Panther. Uyu murwi uherutse kandi guhabwa umwanya muri sinema Black Panther 2 aho wari watumiwe mu bikorwa vyo gufata amasanamu n'amajwi muri iyo sinema yimirije gusohoka. Aho bari batumiwe rero ni Hollywood muri California. Turi kumwe na ambasaderi mu kiganiro cy'umunsi, ambasaderi Gabriel Ndihokubwayo aba mu gisagara ca Atlanta muri leta ya Georgia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ari mu Barundi batanze iciyumviro cyo gushinga no gukomeza umurwi w'abavuzi b'ingoma. Ndihokubwayo muri iki gihe n'umuhinga ikorera twiwe ku gatwe kiwe kuko ari mu karuhuko ko mu zabukuru. Inyuma yaho arangirije amabanga ya ambasaderi aserukira Urundi i Moscow mu Rusiya hamwe n'amabanga y'umwe mu bategetsi bakomeye muri banki yo muri Amerika yitwa Wells Fargo. Muri aho ambasaderi Ndihokubwayo. Muraho cyane Frederic, kandi murakoze cyane kuba mwadutumiye muri kino kiganiro. Nkaba nongeye nkaramutsa abo batumire banyu bari mu bisata mu bihugu binyuranye. Ikaze mu Ijwi ry'Amerika. Murakoze. Turi kumwe kandi na Apollinaire Nshimirimana, nawe nyene aba mu gisagara ca Atlanta muri leta ya Georgia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshimirimana niwe arongoye uyu murwi w'abacuranzi b'ingoma. Muri aho Apollinaire Nshimirimana. Turaho Monsieur Frederic, murakoze cyane ku butumire mwaduhaye, kandi nkaba ngombye no kuramutsa abantu bose aho bari batwumviriza abo bose mwatumiye. Reka rero dutangure kuri mwebwe ambasaderi Gabriel Ndihokubwayo. Iciyumviro cyo gushinga no gutanguza ingoma cabajemo gute? Murakoze kuri ico kibazo nyakubahwa Frederico. Jewe n'umuryango wanje twimukiye muri Atlanta, Georgia mu 1997. Hanyuma bihurirana n'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziriko zirihweza iciyumviro cyo kugira ngo kizana impunzi ziri muri Tanzania z'Abarundi. Impunzi zavuye mu Burundi muri 1972. Hanyuma ntibyatevye, baraza baratangura kuza. Hanyuma badusanga ngaha andihenze, twebwe twabaye umuryango wa kabiri wabaye Atlanta dukuyemo abari baje abanyeshuri. Hanyuma rero baje dusanga n'abantu bafite icyo no kwita mu Gifaransa profil zinyuranye.
bamwe bari bazi gusoma abandi ntibari babizi abandi barize amashuri ahanitse adahanitse ntibari bagiye mu ishuri hama dusanga biriko birabavuna rwose cyane murazi kwimukira mu kindi gihugu ntibyoroshe cyane cyane utazi n'ururimi naho uba warize amashuri uzi warize n'icyongereza ushitse ngaha birakugora jewe rero ncavuga nti jewe ko nagize amahirwe nkaba naramaze kuba mu bihugu binyuranye byo hanze kandi maze kumenya utuntu twinshi reka nshinga umugwi kugira ngo abo barundi baze tubafashe mu ngorane zose bahura sinorinda kuzidondagura none muri abo barundi mwari mwizeye ko harimwo abashobora kuvuza ingoma kuko kuvuza ingoma ntivyoroshe no mu Burundi tuzi ko hariho umurwi ukomeye w'Igitega umuntu wese ntashoboye gukora iki gikorwa ni ukuvuga rero dongo tumaze kugira iryo shirahamwe ry'abarundi twaciye rero dutangura kwiyumvira icyo twokora muri iryo shirahamwe twongeye kuri ibyo byo gufashanya niho rero twashiraho uwo mugwi w'abarundi tumaze bambe w'abatambyi b'ingoma kuko twatanguye kuvuga tuti mbe hariho abazi kuvuza ingoma umushinga ntaye Apollinaire ati jewe ndazizi kabisa ati kandi kubera ndazizi hariho n'abandi babiri batatu nzi twoshobora kurondera bakazivuza kandi rero natwe twoca tubamenyereza hagati ngaho na jewe niga mu ishuri nderabigisha yo mu Rutovu naratanguje umugwi w'ingoma ndanazitamba rero o twazitanguje tufise Apollinaire n'abo bandi babiri tuca twigisha n'abandi bana rero bariko barakura hanyuma namwe mushika ntaye Apollinaire Shimimana namwe mwagize uruhara ruhambaye cyane rwose kuko mwaciye mubandanya isemo ryatanguwe na ambassadeur mwabigenjeje gute mwashoboye gukurikiza impanuro ziwe n'icyumviro ciwe gute mu bisanzwe reka sinosubiramo byinshi ku byo yavuze nyine twatanguye ariko nobanza kumushimira cyane kubera wa mbere yabonye yuko twari dukeneye kuja hamwe kandi amaze kubona ikintu gishobora kuduhuza nicyo kintu yatanguye kuzana igihe twashinga iryo shirahamwe avuga ati ikintu twakora n'ingoma ngoma ndakimushimire ko cyane hamwe n'abandi bose yakizanyemo bagaca babona yuko cyari gikwiye ntorinda kuvuga amazina kuko bariho twakuranye nabo hanyuma rero muri icyo gihe maze kubona yuko ambasaderi Gabriel amaze uko ndamuzi yashinze ikintu aravuga ati aje ndatanguje isemo ndayitanguye ce mubandanya rero harageze igihe rero ishika yuko usanga urana ubuzima umuntu abarimwo hano hagiye umuntu abura intege cyangwa ugasanga afise ubuzi bwinshi akabura umwanya harageze igihe usanga umuntu adebukirwa ariko mu nyuma ndabona yuko umengo tudebukiwe tukabishira hasi uko twadutayira iragi kuko nari nsanzwe mvuza ingoma ryari rya mbere ndatanguye kuzivuza ngitangura umwaka w'indwi urumva hari kera mu za 1980 na hama rero ndavuga nti ni vyiza yuko bandanya hama ncambona yuko vyoba vyiza yuko twaguma tubandanya mugabo nkagira icizere yuko hari igihe hari icyo bizodushikanako kandi nkabona yuko bwari uburyo bwiza bw'uko amakungu ashobora kumenya Uburundi kuko kera waragenda ahantu ukavuga ngo ndi umurundi ngo icyo gihugu ngo ni cyawe ngo icyo kintu ngo naconze mugabo kubera nabona yuko amakungu ashobora kumenya Uburundi biciye mu ngoma ntavuga nti birakwiye yuko igihugu cyacu kimenyekana hamba rero nguma nigisha tugisha abantu abajene baje ababishoboye abavuga ko batabishoboye tukagereza kubigisha kugira ngo babandanye hamba rero ndabona yuko byari bikwiye yuko tubandanya iyo semo yari yatangujwe ubwa mbere n'abandi hama ndavuga nti reka ngumize ko rero iyo ikintu ukigumije ukibandanya mu bisanzwe kiratsinda kigashika ahantu kagushikana ahantu ukabona yuko hari icyo wakoze rero niho tumaze kubona yuko twakoze akazi keza mu kubandaniriza aho nyene twase gutiragi kubera narabona yuko ari ikintu gishobora gituma n'Uburundi bumenyekana Uburundi bumenyekana akazi keza ivyo n'ibintu mwashoboye kurangura twihweje n'ukuntu abakinyi ba sinema ikomeye cyane rwose muri Amerika eka yamenyekanye ku isi hose Panther
Black Panther babivuga reka twumve igihe bariko barabaza umwe muri abo bakinyi bakomeye ico avuga ku ngoma. What was your favorite on-set moment whilst shooting Black Panther? One of my favorite moments was actually watching like rap battles between Letitia and the entire cast. Letitia would just bust out freestyling and people would like join her. And the Abarundi Royal Drummers, they're drumming and Letitia's on the mic freestyling. I'm like, this might be the dopest thing I've ever seen in my life. Murumva ko bihambaye cyane gose umwe mu bakinyi b'iyo sinema yari kurabazwa ibintu byamuhimbaye cyane gose muri iyo filme akaba yavuze ko ingoma ari kimwe mu byamuhimbaye. Nashaka ngaruke kuri mwebwe ambassadeur Gabriel Nyokubwayo, mwumvise ayo majambo avugwa n'abantu kirangiranwa bakinya amasinema ikabazwi cyane gose muri Amerika, mu bivuga ko biraduhimbara gose cyane nk'uko Apollinaire yabivuze. Igihe twatanguza uwo mugwi twari dufise intumbero zibiri. Iya mbere kumenyesha Uburundi, imico y'Uburundi. Icya kabiri kugira ngo abana baje ntibaje mu bintu bitaja ntibize biyayura ubwenge n'ibindi, kugira ngo baronke ico bakora. Hanyuma rero wumvise abo bantu bavuze gutyo ucubona yuko intumbero yacu yashitse aho twipfuza kandi ubu iriko irabandanya. Hagati ngaho umushinga naye Apollinaire yambariye ati narakoze ibintu bikomeye cyane, ahubwo je nije no mushimira kuko jewe maze gutanga ntuzeye lotemwe nkabimusigarana yaraciye mu ngorane nyinshi mugabo yarabandanije gushika n'uno munsi. Rero ivyo biraduhimbara gose cyane kuko nta kintu gihimbaye kumva igihugu cawe kiriko kirumvigwa neza mu makungu bavuga bati igihugu cifashe gutyo gifise ibintu byiza mwene ibi. Mushana ya Apollinaire, umugambi mwishinze wo kumenyesha Uburundi eka cane cane no kwigisha imico ku bwanyu mwarawushitse ko umurwi wanyu ndazi ko usigaye ukwiragira mu bisagara byinshi byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, eka muja kuvuza ingoma mutumirwa n'abantu batandukanye. Jewe ku bwanje ndabanze kubabona mu bisagara nka bitatu, nababonye Chicago, narongeye ndabona Dallas muri Texas, nongeye ndabona i Washington. Ubwo muraja n'ahandi ntazi uyu mugambi mwarawushitseko? Umugambi novuga yuko ukiri mu nzira, turashika hagati, novuga yuko tutarashika hagati. Novuga ko tuzoshika ko neza tumaze kubona hose ari havugwa ati Burundi abavuzi b'ingoma bo muri Atlanta baraje hose, tuvuga tuti abavuzi hose bavuga ati abavuzi b'ingoma bo muri Atlanta. Inkingira cyari ndende, turacafise ibikorwa byinshi byo gukora, ariko nibaza yuko tuzobishika ko mu gihe tuzoba tubona yuko arico dukora cyonyine gusa ari ukwerekana akaranga ku Burundi muri Amerika, ari ngombwa bishobotse n'ahandi tukagenda mu makungu. Niho novuga yuko tuzaba twagishitse ko neza sawa. Ubu turacari mu nzira mugabo aho tugeze turashima. Turashima turavye n'ubuzima umuntu acamwo, turavye n'ingene usanga dufise indi mirimo dukora kiretse kuvuza ingoma. Mugabo nibaza yuko nzovuga nti twashitse kuco kwihangiro dushaka mu gihe tubonye yuko arivyo ariko kazi dukora, tuvuga tuti ibi nivyo niwo murimo wacu wa buri munsi. Ariho nzovuga nti turashitse kwihangiro twifuje. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe no munywanyi wacu Israel Green Solution. Muraho murakomeye? Muraho neza Thomas Kamirindi. Ni Frederic Nkundikije. Frederic Nkundikije. Yego. Muri hega Israel. Nitwa Wimana Kunda Israel, sabato ndi mu Rwanda mu majyepfo. Yego. Murafite ikibazo, murafite icyumviro? Cyane abo bagabo bo bari mu murwi uvuza ingoma bagaragaza akaranga k'umuco wacu nk'abanyafurika by'umwihariko Uburundi. Ariko nashaka kubabaza nk'iyo bari kuvuza ingoma,
ese nk'uko nk'abantu bo mu mahanga baza kuririmba nko muri afurika ugasanga turi kubahururira cyane tugatanga amafaranga tukajya amakonseri, ese babona bakunda umuco w'abanyafurika ku buryo niba ari nk'uwo murwi uvuza ingoma nk'abazungu cyangwa se abandi bantu b'abanyamahanga babona baza babishaka babikunze ku buryo bashobora gutama imirimo yabo cyangwa kureka imirimo yabo bakaza gusohokera nk'aho hantu bavuza ingoma ku buryo bajya babona hari uburyo abo bazungu bashobora kuba bakunze umuco w'abanyafurika. By'umwihariko urabona nk'umuco w'Abarundi ni kimwe n'umuco w'Abanyarwanda. Nk'Abanyarwanda ahantu bari aho ariho hose yaba muri diaspora uba usanga bakunda kugaragaza umuco w'Abanyarwanda cyane, ugasanga abanyamahanga babikunze bakaza kura uburyo bafite imishanana, uburyo bavuza ingoma, uburyo berekana n'indi mico gakondo yo mu Rwanda. Baza niba n'imico y'Abarundi igihe bayigaragaza nka gutyo bavuza izo ngoma, niba hari abanyamahanga baza kubareba ku buryo bumva bakunze uwo muco cyane cyane w'Ikirundi. Ikibazo cyiza cyane rwose Apollinaire na Ambassadeur Gabriel Ndikubwayo. Hari ibimenyetso bireka ko abanyamahanga bakunda cyane izo ngoma. Kimwe muri ivyo bimenyetso ni n'amajambo yashikirijwe eka n'umwe mu bakinyi b'iyo sinema. Hari ibindi mushaka kutubwira? Reka dutangure kuri Apollinaire. Arakoze cyane kuri icyo kibazo, kandi icyo kibazo kirahambaye. Muri make no kubwira yuko abo tuvugiriza ni abanyene basanzwe nyene baba ino nyene hanze y'imvukira za hano nyene barabihurumbira cyane gose kandi birabaryohera cyane gose, kandi bamenya yuko benshi kuko ntibabazi n'ingoma ko barakubwira ati twe twatuzi ingoma mugabiza ingoma ntazo twari bwabone. Muri icyo gihe niho natwe duca tubamenyesha yuko ingoma z'u Burundi arizo za mbere ku isi, kandi nivyo hano ingoma nk'izo ziraboneka uko zivuzwa mu Burundi n'ibintu bisangije nta na kimwe cyari cyo kubigereranya, birazwi no ku rwego rw'isi yose uko ingoma arizo za mbere z'u Burundi arizo za mbere ku isi. Rero muri make barazihurumbira cyane rwose kandi bararyoherwa cyane rwose, baravuga bati ahubwo turabakeneye uwundi munsi kuko ni nabo banadutumira. Yegomeye Ambassadeur Gabriel Ndikubwayo, namwe bimwe mu bimenyetso vyerekana ko abanyamahanga eka bahurumbiye kabakunda ingoma z'Abarundi. Ibimenyetso ni byinshi, reka nishuri ico kibazo c'uwo mushinga nawe wo mu Rwanda ku burorero bubiri gusa kuko Apollinaire yavuze byinshi bihagije. Jewe aho ngiye hose namanca ndatanguza ingoma. Naratanguje ingoma muri Iowa aho nabaye imyaka 10 imbere yuko ngaruka muri Atlanta. Hanyuma rero izo ngoma muri Iowa baragira ikintu bita foire muci, abantu ba foire y'ivyo kurya y'ibitegwa, abantu bakaza muri ville hagati bakerekana ivyo barinye byose. Hama rero bagaca batumira imigwi ikaza kuturaranga gutamba. Twebwe rero bari bamaze kutumenya umugwi natanguje muri Iowa uraza gutamba. Reka ndababwira ingene byagenze. Dutanguye gutamba, abantu bose bari baje muri foire baciye bavyo bariko bararaba ivyo bintu baza ku ngoma ziwacu. Ushikaho umumanaja aza kumbari ati ndagusabye uhagarika izo ngoma kuko mubandanije foire ntibandanya, abaje kwerekana ivyo berekana boshavura. Aho muca muzi ingene bimeze. Aho vyari vyakomeye. Byari byakomeye gose cyane. Iyindi akandi karoro nshaka kubabwira ni igihe jewe nari ambassadeur muri Japan. Twaratumiye abatanzi b'ingoma baraza bava mu Burundi barazi Tokyo gutamba. Murazi muri Japan barafise ingoma nabo nyene baratamba ingoma. Mukama wanje aho obaziriye turabatwara muri sare nini y'abaratamba. Jewe sinamenye ingene byagenze bukeye amajuno yose ya intuze abamenyesha makuru muri Japan muri Tokyo nta kindi bavuga atari inzogoma, batangara yuko batari bazi yuko ari abandi batamba ingoma kandi bazitamba kubasumbya bobo barabyemeye. Ivyiza cyane gose. N'uburorero bwinshi gose cyane umuntu yotanga. Egome muri ko murabandanya kumviza radio Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Gikundiro Terence. Mwiriwe neza. Muraho Terence. Ndabumva gose kabisa. Muri hehe? Muri hehe? Binga mu nkambi ya Rusenda ha muri Kongo. Ni byiza cyane gose. Murafite ikibazo, murafite icyumviro musangira n'abatumire. Ni kuvuga kabisa
ndiko ndaraba umuco karanga w'igihugu c'Uburundi utera imbere rwose, na cyane cyane ndiko ndaraba ngaha mu nkambi ya Rusenda, ingoma kabisa club y'abavuzi b'ingoma ni umugwi uteye imbere rwose, ndetse uravye n'aba banyagihugu baha muri Kongo nyene usanga baza kabisa bagatamarira rwose, ugasanga bose bishimye, ndetse nabo bakazana umuco wabo gikongomani nabo bose ugaca usanga bose bahurije hamwe, ariko ugaca usanga wa muco w'ikirundi wewe uja imbere yabo rwose, ugatuma mbere bo batamarirwa, ndetse n'ibyabo ugaca usanga bibanabyitaye, ugaca usanga biteye izo ngoma ziramaze kwamamara. Natera intege abo bene wacu bari aho muri Amerika kabisa, nibakomeze bamenyekanisha igihugu, n'iteka kuko hari n'abana usanga bavukira hanze batamenya umuco w'ikirundi, batamenya akaranga, ni navyo byiza kabisa, ndabateye intege kuraje. murakoze cyane, murakoze cyane rwose. hanyuma Frederic biba ku burorero bwinshi yego bagiye batangwa ko ambasaderi yatanze uburorero, ndibuka ko hageze kubihiganwa muri Washington muri 2009 tajya abantu b'imigwi bitandukanye, ibihugu bitandukanye, ariko ndibuka yuko twabaye aba mbere mu higanwa, hanyuma twaratumiwe muri Louisiana turagenda kuvuza, turagenda abantu benshi bari hari nka fuari nk'uko nyene, hama twebwe tubona turiko turavuza. Bisho gihe ndibuka yuko twavuze isaha yose, ariko twagiye twumva nivyo bintu batangaje ku maradiyo yo muri Louisiana, bavuga ati abantu twabonye ibintu vy'igitangaza. Cyumva yuko rero ingoma zamaze musanze zaratsinze muri make. Ni vyiza cyane rwose, reka duhere ijambo kandi ubundi muri wanyu radio Ijwi ry'Amerika twagira Yezu Marcel. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza Frederic. Muraho murakomeye? Yego turakomeye, mperereye i Kigali mu Rwanda, kandi ndamukijwe n'abatumire bacu uyu munsi baje kutuganirira mu kiganiro muri Sanga cya none. Ikaze mu kiganiro muri Sanga, murafite ikibazo icimviro duga ku ijambo. Yego murakoze, ni ukuvuga ngo ndashaka kubabaza ko muri Afurika dukunze kugira ipfunwe kubera abazungu batunena, igitekerezo cyo kujyana abavuzi b'ingoma cyo kuba bakora uwo murwi uvuza ingoma kandi bakabikorera mu bihugu bya Amerika iyo hirya, cyaje gite muri rusange, cyaje gite kugira ngo yumve ayitinyutse bikorera izo ngoma bazijyane bagende bajye kuvuzayo. Hanyuma ikindi cya kabiri ndababaza, hano mu Rwanda ndetse no mu Burundi tugira ibindi bicurangisho gakondo nk'iningiri, umuduri, n'utundi dukoresho tundi bita ko tudasobanutse, ariko usanga ducurangwa n'inanga, twacurangwa abantu bakaryoherwa. Ese muri gahunda bapanga cyangwa bateganya, ntabwo bajya bapanga kuba abantu nk'abo ngabo bakiri bato nabo bashobora kubatwara iyo hirya bakajya bacuranga ibyo bikoresho byabo gakondo bidafite aho bihuriye n'iby'iburayi, nk'aya magitari burayi bacuranga cyangwa amasenta, ibi byacu by'imiduri n'inanga, kugira ngo nabo bacurangira iyo hirya bishimisha abantu, noneho bajye barategura amafestivale y'abantu binaha gusa gakondo, noneho abazungu baze kubareba n'abandi bantu batuyeho ariko badaturuka muri Afurika. Ni ibyo bibazo bibiri nari mfite. Ibibazo byiza cyane rwose. Icyo kibazo cy'ukuntu byatanguye ni ikibazo ambasaderi Gabriel Ndihokubwayo na Apollinaire Nshimirimana baciye ku mayange, ariko igisha nuko yashizemo ko kenshi na kenshi kugira icyumviro nk'icyo, uzi ko iyo mico canke abo bantu hariho usanga abantu bafise ivyiyumviro bagira ko mushoboye mukamusubiramo gatoya mukamubwira ukuntu mwubahutse, mukabona ko izo ngoma naho hari iyindi mico itandukanye ari ikintu abantu bose bakwiye kumenya. Reka dusubire kwa ambasaderi Gabriel Ndihokubwayo. urakoze rwose cyane, ibyo bibazo abajije n'ibibazo bihambaye rwose cyane, kandi Frederic nk'uko muhejeje kumubwira twari twagiciye ku mayange nyene twatanguye. Jewe nagomba nishure ku kintu gihambaye, yavuze ati abazungu bamera nk'abatunena. Jewe nibaza yuko ico kintu twohangira buke buke. Nukuri jewe imyaka maze mbana n'abazungu naratohoje, narababonye abazungu ntibatunena, ntibatuzi.
niyo diferanse. Ntibatuzi, bamaze kukumenya, bamaze kubona ibyawe barabikunda gusumba. Iyi ni experience mfise, ivyo kurya, ukuntu turamukanya, ukuntu turi twugurutse, ukuntu turi twiyunga mu mafamiye. Abazungu barabona yuko hari ikintu tubarushije. Nukuri ntibatunena, nuko baba batatuzi. Ico ni cambere. Icya kabiri, ingene twubahutse, murumvise yuko gahunda yacu ya mbere kwari ukugira abarundi tuje hamwe. Tubwiye hamwe dukora iki tugire tuamamaze imico yacu, akaranga k'Uburundi tubicishije muri izo ngoma. Twatoye ingoma, hanyuma iby'imiduri nabyo n'ibindi by'inanga nabyo nyine ngira ngo umuntu yiyamamaza akoresheje icazi. Aho ngira ngo umuntu icyo cyiyumviro reka tubishire mu mutwe, tuzoze turavugana n'abandi. Mugabo murumva yuko twe twafashe ingoma kuko ari byo twari tuzi kuvuza, kandi twari dusanzwe tuzi ko ingoma zihamagara abantu bose cyane. Nuko byagenze. Egomeye namwe Apollinaire nshimira Imana kuri ico kibazo nyene mwavyuhahutse guteka, mwibaje gute ku cyumviro Ambassadeur Gabriel ndiyo kubwayo yatanguye, mukwiye kukibandanya kandi mukabona ko bizotera imbere. byinshi mfise no kivuga ko kubera Ambasaderi Gabriel asa n'uwatanze inyishu itomoye, ariko kiretse nyene nosubiramo n'ibyo twavuze nk'uko kuja hamwe abarundi kugira ngo tugumane akaranga, kugira ngo abana bacu baje, kuko hari abantu baza bavuye mu bihugu bitandukanye bakaza ngaha, nk'abarundi baje ngaha usanga bibagiye ururimi rw'Ikirundi, ariko twabonye yuko ingoma zishobora kudufasha, kuko ndabibona n'ubu nka jewe umwana wanje yavukiye ngaha, ariko avuze Ikirundi nkumye yuko yavukiye ngaha kubera yakuriye mu ngoma, avuze ingoma. Ubu ndabona yuko ashobora no kunsubirira akaba umu-entraîneur, kandi ntabwo bivuga mu Cyongereza, bivuga mu Kirundi. Urumva rero ukibona yuko biri muri bimwe twashaka gushika kuko wumva biri muri ibyo. Hanyuma kugira ngo abarundi tuje hamwe, urabona iyo twari tuvuye tuvuye mu mahanga, twavuye mu ntara zitandukanye, hanyuma ugasanga twavuye mu Burundi ku ngorane zitandukanye zari zashikiye igihugu biturutse n'umuntu. Mugabo urabona yuko ingoma ziduhuza, harimo n'icyo cyo guhuza abarundi kugira tuje hamwe. Kuko ingoma iyo uvugije ntivugiriza umuntu umwe, ntiyumvwa n'uw'intara imwe, yumvwa n'abantu bose, yumvwa n'ubwoko bwose. Ibyo nabyo byarimwo kandi byaradufashije, kandi turabona yuko byabandanije bidushyira hamwe. Ni vyiza cane gose uyu mugambi wo kwigisha imico, akaranga n'ururimi turasubira tubigarukeko, ariko nashaka mbanze mpe ijambo kandi uwundi munywanyi twagira Yezu Marcel. Anselme niyo nsaba, muraho murakomeye? Yego ndakomeye cyane, ni Anselme niyo nsaba mu ntara Rwanda mu Burundi. Ni vyiza cane gose, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Murafite ikibazo, murafite icyumviro, turafite abatumire Ambassadeur Gabriel ndiyo kubwayo na n'umushana ya Apollinaire nshimira Imana. Duga kwijambo, turiko tuvuga cane ku ruhara rw'ingoma eka n'ibintu byose uyu murwi uri kurarangura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Duga kwijambo, ikibazo icyumviro. Yego murakoze cyane ko ijambo. Ndabanje kwanda kuramutsa abatumire b'iteka, numva ko bakoze ibikora inka ngaho mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bakoresheje akaranga abarundi na cyane cyane ingoma. Bisanzwe ingoma n'ukuri ni igikoresho gikomeye cyane rwose mu kwamamaza no kuhayagiza. Anselme, ndumva umurongo wawe atari mwiza cyane rwose, reka dusubire tuguhamagare mu kanya turabe ko twaronka umurongo mwiza. Yego muzamukoze cyane, muzamukoze. Yego turagerageza dusubire tuguhamagare. Reka tugaruke rero ku batubireye Ambassadeur Gabriel ndiyo kubwayo na Apollinaire Nshimirimana. Mwavuze ko mu migambi mwishinze muri iryo shirahamwe ryo kuvuza ingoma hariho no kwigisha imico eka akaranga ku Burundi eka n'ururimi.
dutangurire ku kibazo c'ururimi ni ikibazo gihambaye cyane rwose kuko nk'abana nk'uko mubizi bavukira ngaha kenshi na kenshi usanga bataronka akaryo ko kuvuga ururimi rw'ikirundi ariko Apollinaire wewe asa n'uwabishoboye atubwiye ko umwana wiwe yavukiye ngaha avuga ikirundi neza cyane rwose nashaka igihe kigeze cyo kwigisha indimi mubigenza gute mubigisha indimi gute iyo mico muyibigisha gute turetse kuvuza ingoma no kubatumira bakaza kurabaho muriko muravuza ingoma ntuzeye icyo kibazo cyo kwigisha ikirundi abana ni ikintu kigoye rwose cyane kivuna gisaba ukwitanga rwose cyane kuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika murabona dufise amabanga menshi ibikorwa ni byinshi akazi karavuna ugahura uri kuriruka hirya no hino ugahura wabuze n'ako kanya kukugira ntuzeye kuko kuvugisha ikirundi abana bawe mugabo rero ingene umuntu aca abikora strategy ni ukubasohora kubashira hamwe n'abo bandi nk'izo ngoma bagiye guhurirayo nta kindi bavuga atari ico kirundi hanyuma rero bagarutse muhira baje naho umuvyeyi aba atari hari baba bagize induze baba bahuye n'abo bandi bana bakabandanya bavugana ku matelefone bakabandanya bavugana ku ma-email niho bacigira jewe nk'ubu sinobahenda byaramfashije rwose cyane kuko abana banje twavuye mu Burundi bafite umukuru afite imyaka 3 mugabo kubera izo ngoma kubera ya association bagiye ikirundi ntibacibagiye hari umwana yavukiye muri Japo aza ngaha nawe nyene kubera izo ngoma kubera iyo association nawe nyene ikirundi yagiye atora hirya no hino ntacazi cyane rwose mugabo aracumva nuko bigenda hanyuma ikindi naco ukora uravuga uti muri muhiri yo muronsa akanya ko kuvugana uravuga uti wewe vuga ururimi ushobora uzuravanga mugabo je nzoguma mvuga mu kirundi ukabigira gutyo niko ushobora kubigisha n'ahandi mu gitondo barasohoka bakaja kwiga n'icongereza televiziyo n'icongereza byose n'icongereza ururimi icongereza kiriganza murabizi usanga rwagiye rero nicyo gituma navuga ni ugukora bikomeye kandi ntibyoroshe sinobesha si benshi babishobora namwe mu kanya gatoya cyane rwose Apollinaire Nshimiyimana mwabigenje gute kugira ngo abana bose bavuge ikirundi nk'uko umengo bavukiye mu Burundi ntabwo byoroshe mugabo je icyo nzi cyafashije urabona kubera amaze kuja mu ngoma ibyo tuvuza ni mu kirundi indirimbo amaze uraburyo umuntu amaze kumenya ururirimbo mu kirundi ashaka kuba agasiguza ati bisigura iki cyumva yuko abari kariga rero muri make nuko nabigenjeje kubera ingoma twagiye tuza turavugana ikirundi hanyuma akavuga mu cyongereza nk'uko amasazera abivuze je nkagerageza kumwishyura mu kirundi hari n'igihe namubwira nti nta na kimwe nshobora kwishyura niba utavuze ikirundi nkaca menya mugabo ntabwo byose bose bashobora kubige kubera umwanya ubuzima umuntu aba arimwe mugabo ico nohanura abantu nuko abatoreka abana babo ngo bibagira ikirundi kuko bugiye ubagiye ururimi ubutaye akaranga iyo bagiye urimbo gutayakaranga kuko ndara bindi bihugu usanga bavuye mu bindi bihugu ntibigera bibagira ururimi rwabo n'abana bo bavukiye ngaho usanga bavuga ururimi rwabo gusumbere nk'uko bavuga icyongereza bavukiyemo rero ni byiza yuko tuguma turaba n'ivyo kenshi n'ivyo boza bararaba muhira ariko hari abavyeyi usanga bakira ko indirimbo zo muri Afrika nubwo ugasanga ntibashobora no kuba gusigurira rero ntabwo byoroshe biragoye ariko bazadufashije cyane tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Edi Michel mwiriwe neza muriyega Edi muri Zambia murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga ku ruhara rw'umurwi w'abavuzi b'ingoma aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuga kwijambo ikibazo cy'imviro none bategeka iki urundi rwakare mu mugabane hano iby'abagore ntamuntu bahuye natwe dutera bakatubwira ati ni kwiyanga kiryo cyane cyane no kubatera intege ndumva telefone yawe itumvikana neza cyane gose murashaka kubaza ikibazo mu kanya gatoyi kuko sindacumvise yego ni
niyihe ntambamye bahuye n'ikihe cyabatumye bagira egome twabyumvise intambamyi egome reka tubahe akanya abatumire bacu bagira icyo bashikirije intambamyi muba mwarahuye nazo mu gutunganya uyu murwi mu kushikana ushitse muri iki gihe ni nk'izihe ambasaderi Gabriel Yakubwaye? intambamyi twarazirose zikomeye rwose cyane. ubwa mbere kuronka ingoma kuzikura mu Burundi zikaza tukazigura, icyo cyarabaye ikibazo gikomeye kuko bija mu ntuzeye bica mu nzira zikomeye, kuko ingoma zo mu Burundi murazi yuko ziri protege. hanyuma icyo cyaratugoye. iki zishitse ngaha aho tuzibika, ingoma ntizipfa aho zibitswe, hakanye hoho biba ari bindi. icya gatatu ni ntuzeye aho tuzivugiriza, sare tuzivugirizamo. ibyo nyine byaraturuhishije rwose cyane. hanyuma rero ingoma iyo zirabyara ngira ngo murumva icyo nshatse kuvuga. ntibavuga ko ingoma yamenetse, bavuga ko ingoma yavyaye. iyo zivyaye rero kugira ngo uyisubirize n'ibindi bibazo. habyaye zibiri, ntukomanda zibiri mu Burundi. nuzeye ukishije mu bintu by'amafaranga ntibishoboka, ntibikunda. iyo zivyaye rero umurisho uvunitse uwukura hehe? ibyo ni ibintu by'ibibazo twagiye turaronka. hanyuma ikindi nacyo kugira ngo uwo muhari, iyo association tuyishireho, twategezwa kwemererwa muri iyi eta ya Georgia. nabyo nyine byaratugoye, twategeza gusaba abanyamategeko abo bita baroya kugira ngo babidufashe. ibyo nibyo novuga. mugabo umushingane ya Apollinaire nawe arashobora gutanga ubundi bururiro bukomeye, kuko novuga yuko we wari sur terrain. ego reka tumuha akanya akwitse bandanye atubwira zimwe mu ntambamyi. murakoze cyane rwose, nshimire n'uwo mutumire abajije icyo kibazo. ego nivyo intambamyi twaraziciyemo kandi ntizibura mu buzima. kandi ambasaderi yavuze ibintu bikuru mu ntambamyi twari tubwira guhera mu ntango, ariko n'ubu intambamyi ziraboneka. ugasanga umwanya cyane kuko urazi bavuga ko umwanya ari amafaranga, niko umugani bawuciye. usanga bigoye kubera ubuzima umuntu aba arimwo, ugasanga abuze umwanya wo kugira entraînement, kugira aze kugira entraînement. hanyuma turetse naho umuntu amaze kugira iyo ngorane ya entraînement usanga igoye canke niyo kubera ugukanya, ugasanga umwanya kubera aho utashobora kuronka ahantu hadakanye uvugiriza, ugaca usanga biragoye kubera imbeho ahantu kubera hakanye, ugacura umwanya wo kugira ngo uronke umuco wo kugira ngo uze kuzivuza ugire entraînement. muri icyo gihe bica bifata umwanya muremure kugira ngo uzomenye ibintu, kuko byose bisaba kuba ufise entraînement ya buri munsi, ya buri gihe. tuvuge nka buri weekend. izo n'izindi ngorane twagiye tubwira cyane, ariko n'inkuru n'izo ambasaderi yavuze. ikindi nacyo akunda kuronka abantu kugira ngo babyumve, kuko hari abantu bavuga bati batumva yuko bashobora kuvuza ingoma. kuronka abantu wigisha nayo nyene n'ingorane, kugira ngo kuko urabizi abarundi ingene tumeze. hari igihe usanga mu bisanzwe turi okipe mu n'ibintu byinshi, ugasanga umwanya uratugoye. rero bica bituma ubura abantu wigisha. tukiri kuri mwebwe nyene bwana Frederic, mbabarire, hariho ikintu c'inkoramutima twari twibagiye. ntuzeye mwumvise yuko dufata abana bato tugatangura kubantrena kugira batambe, urumva? hanyuma rero bakabyiga bakabimenya, ukabona yuko uti uyu n'umutimbo wa kweri. ngwagira cyamaye imyaka 18, nguyo aragiye muri universite yahehe yo muri California, yo muri Michigan, agaca agenda. nguyu abagiye tuba tumuhombye entre guillemets. icyo kintu ni deperdition. icyo kintu nacyo nyine kirahungabanya. kare twahora abigeme baratamba ingoma nabo nyene, mugabo ubu bisa nuko byahagaze kubera kubahiriza amategeko y'u Burundi.
mugabo abo bigeme twari dufise abigeme batamba ingoma neza rwose cyane ngo bigire gutyo ukaza wumva agiye kwabigwa ari ibungenze murumva ingene bica bigenda ntitwanse ko bibungenga ko barongorwa mugabo ngira murabyumvise ivyo ni ibibazo bihambaye cyane rwose ni ibibazo muzoza muriga uko uyu murwi wanyu ukomera tukivuga nyene kukuntu uwo murwi wakomeye nashaka ikindi naco nyakwa Frederic ingorane usanga umuntu agira hariho n'abavyeyi batabona numva ntitubona imico kumwe wabwira umwana wiwe wabona yuko umwana wiwe abashoboye umwana akabikunda mugo umuvyeyi ntavyumve niyo nayo ni ingorane kandi uca usanga birimwo uca usanga bitera ingorane kubera umuvyeyi nawe urumva umwana atabanza kuronka urushaka umuvyeyi mugo umuvyeyi ashobora kuba atabibona yuko bifise akamaro nayo nyene n'ingorane twagiye tugira iyo nimwe muri izo ngorane zose muvuze tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe na Melinas muri aho ego twakirima mbwira amazina yawe yose amazina yanjye yose bisaba mwibuka Melance muri hega Melance ego ndi mu gihugu cy'Uburundi mu ntara ya Ruyigi muri komine ya Kinyinya nziza cyane rwose murafise ikibazo murafise cy'umubiro mu kanya gato ego mu gihe ikibazo nagomba kubaza n'icyumviro agomba guterera yego turashima cyane ko bashyizeho uwo mugwi kuko utuma ubwa mbere na mbere baguma bibuka igihugu cyabo hamwe baguma bibuka igihugu cyabo barakwiye kugira icyo bafashije ku bindi mico n'akaranga ku buzima n'imico kama ku gihugu cy'Uburundi bamenya burya bamwe mu bafise ibintu n'imico kama ino mu Burundi badashobora kurya ahabona kumbuze ko bafise imitahe mito bene ivyo bakora bidashika kure kumbuze uko bafise imitahe mito bene ico nagomba guterera murakoze cyane rwose ndumva imirongo ya telefone mu Burundi itameze neza cyane rwose ariko nagomba ngaruke ko mushiyantahe ya Pauline Nshimiyimana tubwire ukuntu izo ngoma zagiye ziratera imbere gushikaho ziba eka no muri sinema twavuze Black Panther ya mbere turumva ko ya kabiri iri kuyasohoka vyagenze gute Pauline kugira ngo mumenyekane gushika ku rwego rw'abakinyi b'amasinema kirangiranwa gushikaho muri iyo sinema ingoma z'Uburundi zirimo murakoze cyane kandi nika nshimira uwo mutumire kuri icyo kibazo abajije kuko ni ikibazo cy'inkoramutima kenshi iyo tugomba kugira umugambi nyine twebwe twashoboye gushika aho tugeze ingorane zikunda gushika kugira abantu bashika aho bashaka gushika ni imwe nuko usanga bashira amahera imbere kuko zamva iyo umaze gukora ikintu ukavuga uti nje ngomba gukora iki kintu ugashira amahera imbere icyo kintu nta hamwe gishobora gushika nta tashobora gushika gusa kimwe twabigenje rero twatanguye dutangura kuza turasaba abantu bamaze gutangura kutumenya duskenda kuvugiriza haba ku masengero ku mashure hari nk'ama evenema baye tukabasaba ko tugenda tubereke ivyo tuzi ama tukaza turitabira ama activity aba nko ku rwego rw'amakomine canke rw'amazone vya county n'amasiri niko no bivuga hano hanyuma tugiye bamaze gutangura kutubona rero hari igihe babaza ati aba bantu ni sawa umaze babonye ivyo tuvugije ingene dushoboye kubereka ibintu biryoshe usanga bariko barasaba inomero twobaronka gute hama rero tumaze kubona yuko hari abantu rero badukunda bamaze kubona yuko ari ibintu biryoshe muri icyo gihe twagiye tutangura kuza rero turabereka yuko natwe dufise agaciro muri icyo gihe hanyuma rero kuri Black Panther abantu nyene nkuko nyene batubonye bamaze kuza muri aturana bavuga ati hariho filimi igomba gukorerwa ngaha umwe yari mu bantu bahora batubonye yari umugenzi umwe mu bavuzi b'ingoma arababwira ati hariho ntuzeye filming igomba kuba hiyo ngaho hanyuma barashaka abantu bafise cyane cyane bo muri Afrika imico bafise utugenegene muragenda mwandikishe muze murabe yuko muworonka chance
twirumva rero twaragiye ubwo nyene duca tugira imana baca batwemera ubwo nyene twitwe nyene twavuye bavuga bati mwebwe tuzokorana namwe nuko byagenze babonye ntibarinze gufata umwanya ngo bavyigire hamwe n'abandi bariko barahiganwa bace bababwira ko mwebwe murimo abandi bose bababwiye yuko bazobabwira mbwa twebwe twavuyeho bamaze kutubwira yuko turimo ni vyiza cane rwose Ambassadeur Gabriel ndiho kubwayo mwabifashe gute ibyo jewe byaranshimishije rwose icyo gihe je sinari muri Atlanta nk'uko nabibabwiye nagiye numva babimbarira bantelefona babimbarira byaranezereje cyane kandi nasanze strategy twakoresheje ariyo twebwe mu maguru ya mbere nitwe twaza kurondera abantu nitwe twaza kurondera aho tuvugiriza kugira ngo twimenyekanishe murumva yuko twakoresheje strategy yuko batubona hanyuma bakazodusaba ngo tuvuze hariho ikintu wigeze kuvuga bwana Frederic tutavuze cyane reka nakivuge n'ingoga mwavuze muti mushaka muzo imigambi niyihe ubu twe n'umushinga na Apolline turiko turakora kugira ngo ibi nibabe bakiza baradutora rimwe ngo batwiyumviye gutyo oya turiko turakora kugira ngo tugire ikintu twokwita marque depose izina ryacu rimenyekane nk'uko ayandi mazina y'abacuraranzi n'abandi babikora nivyo turiko turakorako ni vyiza cyane rwose iyo migambi turanayigarukako ariko nashaka mbanze mpene ijambo kandi Simon Nyabenda mwiriwe neza muri hega Simon duga kwijambo ikibazo cy'imbiro mu kanya gato ndabona ariko telefone yawe itameze neza reka dusubire kuguhamagara Simon bivuga nabi cyane rwose birababaza mu matwi reka turasubira kuguhamagara ndasaba umufasha asubire kuguhamagara mu kanya reka tugaruke kuri mwebwe rero namwe Pauline Nshimirimana Ambassadeur yatubwiye imigambi mufise yo gushobora gushika kuco yise marque depose gushikaho mu menyekana cyane rwose mukaba mufise eka izina ryanyu rizwi hose mu makungu iyi ni migambi mufise mwotubwira ni nk'iyihe Apollinaire ni muri marque murakoze cyane inyuma y'ivyo Ambassadeur yashikirije navyo ibindi navyo ku ruhana rwanje nukubandanya ndondera abandi barundi dushobora kwigisha kugira ngo ekipe igume ibandanya kubera ingorane irahari dusanzwe dufise ingorane y'abantu baza bagasanga barimutse canke bagiye mu mashure canke bagiye kubaki canke bubatsi zabo ivyo vyakunda gushikira ku bakobwa bubatsi zabo ariko n'abagabo n'abahungu hariho abashika bakubaki zabo ukaca usanga abagize amaresponsabilite menshi bigasha bituma umengo barashise intege muri ico gihe rero no kubandanya twimenyekanisha twigisha abandi abantu benshi kugira ngo kumbure nitwamara gushika kuri iryo hangiro turiko turakorera ko na Ambassadeur haze hashike tuhari kandi bidufashe no kugira ngo ibe umurimo wa misi yose atabindi bintu bidusamaza muriko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'Amerika turi kumwe n'uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika mwiriwe neza muri hega mutwibutse akazina kanyu muri Kenya akazina ninde akazina kawe ninde Ferdinand raba abantu bari iruhande yawe bari kwavuza induru ubakureho hanyuma ubandanye ushikirize ikibazo n'iciyumviro mu kanya gato duga kwijambo ndabona telefone yawe isa n'igoranye reka tugaruke kwa Ambassadeur Gabriel ndiho kubwayo tubwire cyane ukuntu batekanya eka
gukura izo ntambamyi zose batubwiye nko mu myaka 10 iri imbere uyo murwi mubona hehe ambasaderi niho kubwanyu? Murakoze cyane. Aho ndawubona sinoshobora kubuvuga uko ntabyo nzi mugabo icyo mbona ni uko intuzeye espoir iriho kuko ubu turafise instrument nyinshi rwose dushobora gukoresha kugira ngo dushobore kwiyamamaza. Nk'ibi ibyo kuza kwiyamamaza abiri kosi muri ayo mareresi ya Black Panthers, ibyo bizodufasha rwose cyane. Icyo ni icya mbere. Dongo turafise instrument, turamaze kuza kuvugiriza Apollinaire sindabimuvugiye ibintu byiwe mugabo turamaze kuvugiriza nk'umukuru w'igihugu Jimmy Carter kabiri kosi. Turafise ibintu bizodufasha kuduga. Hanyuma ikindi naco tuzokoresha, dutegerezwa kwandika intuzeye impapuro zerekana yuko nusoma ini kompanyi. Hanyuma rero duce dutangura gukora ini kompanyi. Sindamenya neza aho tuzoca, mugabo tuzobihinyanyura. Turiko turavyiga niho tukibitangura. Apollinaire Nshimirimana, umurwi wanyu mubona hehe mu myaka 10 iri imbere? Icyo kibazo ni cyiza kandi cy'inkorabusomo kandi kigoye kwishura mugabo je uko mbona ndazi yuko tuzoba turi heza mu myaka 10 gusumba uko turi ubu, kuko ndazi imyaka tumaze irarenga 10 turi dutanguye, ndazi aho twahereye kandi ku migambi dufise na ambasaderi ku byo tugomba gushikako n'abo tusanzwe tuvuzanya ingoma ukuntu babibona ishaka bafise. Ndabona ko tuzoba turi ahantu heza mugabo sindahabona neza mugabo ndabona yuko tuzoba turi ku rwego au niveau fédéral, tuzoba turi barurangirango kandi babitumwako. Mutubwiye kandi Apollinaire uruhara muherutse kugira, eka hariho amatwa dusumira iyindi sinema iri kwirategurwa, bakaba barabasabye kugira uruhara muri iyo sinema, byagenze gute? Baraduhamagaye mu gisanzwe kuva mu mwaka uheze, twarahamagawe kuja muri iyo sinema ya kabiri, ariko mu ndwi iheze naho nyene barashoboye mu ndwi zitatu ziheze bampamagaye bambwira yuko bagomba gusubiramwo filime, hamabwira yuko dushobora kugenda, bashobora kuduhamagara tukagenda muri Hollywood, California. Muri icyo gihe twarose chance yo kugenda, naho twagiye turi bakeya mugabo birafise akamaro kubona yuko bashoboye kutwara hariya. Mugi cyanezereje cyane nuko nasanze abo twari kumwe bose ngaha muri Atlanta ku buryo filime aho bagitegura ubwa mbere, abo twari kumwe cyanezereje cyane nuko nasanze twebwe tudashobora gusubirizwa. Urumva nite twariyo mu bisanzwe mu bantu bari basanzwe bariyo muri bwa mbere. Nicyo cyanezereye cyane, kinaciye mbona yuko ahubwo bizodufa ari byampaye icyizere kandi binyemeza yuko inzira turimo ari nziza. Ni vyiza cyane rwose. Ambasaderi Gabriel ndiho kubwayo mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ahantu ingoma zivugirizwa, cy'ahantu zibikwa ko mu bihe bikanye izo ngoma zishobora kuvyara canke zikamera nabi cyane rwose. Dutanguye ku kibazo cya mbere cy'ukuntu aho ingoma zivugirizwa, ikintu uyu murwi ukwiye gukora n'ikihe, eka ibibanza byo kumenyerezamwo urundi rwaruka. Mwavuze rwaruka kenshi na kenshi ruja muri za kaminuza, ugaca usanga rugiye muri kaminuza za kure, ugasanga umuvuzi w'ingoma nk'umwe arabuze ikintu canke impanuro canke strategie muha Apollinaire niziye kuri ivyo bibazo byose. Nuzeye icya mbere ku byerekeye aho tuvugiriza, naramaze kubona yuko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika usabye uraronga. Tuzogerageza kandi twari twanabitanguye igihe tugitangura ingoma, tukagenda ino usanga amanduzeye amashengero afise
gymnase niko twabigize muri Iowa tukagenda tukavugiriza muri gymnase bakatwemerera mugabo ngaho ingorane izoba batwemerera kuko twagenda twashira imbere y'uko turiko turavuza comme une organisation sans but lucratif iri oriente gufasha la communauté twebwe rero dutanguye kubigira kompanyi izomera nk'ibigora mugabo naho nyene umuntu azoraba tumaze gukura turashobora kuruwa sare tukavugirizamwo ivyo tuzovyiga kandi jewe nibaza yuko tuzobishobora tukaza turaruwa amasare ico ni cambere ico ni ciyumviro mbona icerekeye naco abo bantu baza baragenda bagaruka naho nyene hariho ikintu dutezwa gukora baragenda tugaca tuvunikiya intuzi nkokora tukamera nk'ababibagiye twarihenze gose cyane kuri ico kintu kuko ubu ahazoba ari tuzogumana contact umurito wiwe tuzoba tubuzi hakenewe ibintu bikomeye azoza tumubwiye tuti nuze uvuze canke ahinduye umurisho ku muntu asanzwe avuza ingoma atayimba ingoma umurisho wiga mu munsi umwe kaba kabaye tuzoze turakorana gutyo baje mu biruhuko bakaza bari hariya tukabatuma ko bikenewe ivyo navyo tuteza kubikorerako nk'uko nabivuze rero tubandanya twiyumvira yego Apollinaire Shimimana kimwe mu bibazo kandi namwe mwashikije n'ikibazo cyo kwigisha urwaruka rukamenya izo ngoma ukuntu ingoma zitambwa n'ibintu bihambaye cyane rwose n'ibintu mutegerezwa kubandanya mushira ku rwego rwo hejuru kuko hagize nk'umuntu umwe avamo ugasanga ntagishoboye eka uwo muzanye ntatamba cyane cyane nka bamwe mwahorana icyo gishobora kuba ari ikibazo ugasanga izo ngoma zirataye akanovera kazo ivyo mukora strategie zanyu kugira ngo mwame mufise abantu bazi koko kuza izo ngoma ni nkizihe ivyo mwipfuza ni nk'ibi strategy ya mbere niyo ambasaderi aje kuvuga y'umuntu wamwigishije akagenda ntitumuta ubu twaramaze gufata icemezo iyo umuntu agiye nko kwiga ahandi biturutse bivanye naho tugira tuvugirize turamubwira twabimenye hakiri kare tukamutumako akazoza tugahurirayo ari bikenewe ari ngiye tumurihira itike tukaza tugahurira nk'akarorero byashitse uyu mu wanje ariko yiga muri Connecticut byasaba yuko tuyuvuza hafi tugenda kumutora cyangwa tukamuhitana bumva kandi yarabandanije hanyuma ikindi nacyo umuntu afise umurisho tugumanye hamwe tukagumana en contact nabo muri icyo gihe biroroshe ntabyo bigoye kugira ngo tumusubiriza gute kubera tuba twagumanye contact nawe hageze ko tuvuza umurisho we tuba tuwuzi hari igihe ashobora kuza gutembera muri icyo gihe tutari dufise entraînement tuyaranja tukayirondera tugerageza kuyirondera kugira ngo tusubire duhurire hamwe wumva niyo strategy twaciye dufata musanzwe twamaze kwitangura aho tuzovugiriza naho gutegura nibaza yuko aho tugeze ndabizi yuko icyo kibazo mwari mwakibajije ambasaderi ariko aho tugeze icyo nagiye nkora mu gihe nari nsigaye ari je ndongoye umurwi nagerageje kwiyegereza ayandi mashirahamwe kugira ngo tugirane imigenderanire myiza mu gihe badukeneye tukamenya ingene bashobora kuturonka natwe igihe tubakeneye muri icyo gihe dukora ibintu bobo badukeneye natwe tuzi ko tuzobakenera muri icyo gihe duca dufashanya rero nibaza yuko tutazogira ikibazo kininiya cyane kubera icyo kintu naramaze gushyira ku murongo mu kajambo ka nyuma ambasaderi Gabriel Ndihokubwayo akamu moteri kugaruka nakahe mwavuze ko mu migambi mwari mufise kwari kugira gukora ibishobotse byose kugira ngo urwaruka ntirutakare ruje mu biyabiba umutwe nk'uko bikunda kwibonekeza mu rwaruka rwinshi uyu mugambi mwarabushitseko ego cyane urakoze cyane mushinga nahe Frederic kubaza ico kubazo ico kuraga nukuvuga iki nukuvuga yuko ibi turiko turakora twebwe ryo tuzoba twashengeye dushaka yuko babibandanya ico kintu twama twakibabariye twama twabasiguriye igituma izo ngoma ziriho igituma association
Ambassadeur Gabriel ndiho kubgayo ndabona ikiganiro cari gihimbaye cyane gose ariko amasaha aragiye ndabashimiye cyane gose ukanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio ijwi ry'Amerika ndabashimiye namwe mushiga ntahe Apollinaire Nshimirimana kukanya mwatoye kugira muganire ni radio ijwi ry'Amerika turashimiye engineer Peter Hanley yadufashe mu hinga bw'ivyuma na Nadia Taha yadufashe kwegeranya iki kiganiro turabashimiye namwe inshuti mwese mwateye akamo mugashikiriza ivyiyumviro turabashimiye namwe mwaduteze amatwi mwateze amatwi ikiganiro muri sanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese